abakristo dutegerezwa kwiruka aho uryama ugasinzira ugaherayo, aho wahindutse umukristo nyandwi wo ku munsi wa Mungu, aho ukunkumura Bibiliya, ntuhave wibaza ngo uri kurirukira mu gitanda. Nta mu atlete yirukira mu itiro, nta mu atlete yirukira mu gitanda, arasohoka akaja mwibarabara agasiganwa n'abandi. Ndagusabe wihe intumbero, nimuze dusiganwe. Uyu munsi turafise ivyitwazo byo kutaba mu bikorwa vy'Imana, ngo nabuze bisi. Nivyo, ariko hari abantu benshi baronse urwitwazo mu bihe ibi. Iyo bituje ko hari habaronka urwitwazo. Kera hari naho twahora tugenda gusenga n'amaguru ibirometero n'ibirometero, imiduga itaraboneka, amabisi atarabaho, twaragenda n'amaguru. Ariko uyu munsi turondera ivyitwazo no kuva aha kugira ushike hajya muri ville, umuntu akarondera imodoka. Rero uyu munsi hariho twaragize ivyitwazo, ibisi nta gitoro, abantu bagaca bahinduka abakirisu banyandwi, ugasanga ruwanje na adoration mengo ntibaraba, ugasanga n'uwahoraza muri matinale yarabihevye. Nagira ndakubwire ngo ubuzima ru Kristo ni gusiganwa, nugusiganwa. Udasiganwe, nagira ndakubwire ngo nuhavuraba ngo dimanche turatonda hamwe. Uko tubaho mu ndwi ntitubaho cyo kimwe, uko tubaho turi mu vyumba vyacu ntitubaho cyo kimwe, uko tubaho mwijoro ntitubaho cyo kimwe. Hari abari muri course sha, hari abari muri course bataryama, hari abari muri course batarya, hari abari muri course bama ku rusengero malgré ko atabitoro. Abaririmbyi barafise urwitwaza, ariko hari abaririmbyi mbona presque imisi yose, n'abandi une fois le mois, une fois. Ariko hari abaza rero abo baza bazogutsindisha. Turi muri course, nimuze dusiganwe. Uko niko natwe dutegerezwa gukora. Nimba ba atlete biruka basiganwa ngo bazoronka impera, natwe ubwacu dutegerezwa gusiganwa. Reka kuryama, reka gusinzira, reka kugira urwitwazo ngo uronsa, ngo urafise indangura bahe ngo waronsa akazi kenshi. Nta rwitwazo tuzokwerekana imbere y'Imana. N'abazehe, hari abandi bazehe bazobatsindisha batamakazi. Hariyo batamakazi baba hano bigora agasoboka mugabo akaza akabibamwo, agasenga, akabana n'abandi. Abo bazodutsindisha. Abajene bobo mwebwe ibara rizogwa no kwigorora gusa, kwigorora wayuza saa yine utaroga, saa tanu utaroga, no kuri eglise wasivye. Abo bazogutsindisha. Niwigira imigabo maka, kuko ndazi ico ndiko ndaca, ndiko ndondera impera. Umu atlete atirutse ngo ashike kuri arrive, bavuga bati ntiyanatanguye. Nico kimwe n'umukristo atazoshike opore